turi kwigenekerezo rya 12 ndamukiza itariki yahariwe abana bo mw'ibarabara kw'isi yose. Nimvira nti ni gute tutogenda kubaraba kugira ngo tubayagishe, kugira ngo twumve ukuntu babayeho, turabe n'igiki cabatumye baba ngaho hantu mw'ibarabara, niki twoshobora guterera kugira ngo abo bana ejo canke hirya ejo nabo bazovemo ikintu, kuko bashobora kubaka igihugu. Turacari kw'irode. Let's go. Yambu sawa. Umeze gute nawe? Oya sineza. Oya ati sineza. Ni bwa mbere mbonye umuntu ndamukije agaca mbwira ngo ntameze neza. Kubera ko utameze neza? Urumva niriwe ngaha nyene ndondera kanoti na karose nyene hajya ngiye gufungura. Abasi banje ne abantu basumba nyene bampahaza baca barayanyaka. Urenda habaye ukunyene mugosi neza nyene numva shonje. Ntiwarose icyo ufungura? Oya. Pole sana. Nawe byagenze gute? Wowe warose icyo ufungura? Oya. Twaronse amahera duhura n'abandi badusumba badukuriye. Baba bo mw'ibarabara. Baca barayatwaka. Mwe murafise abansi ngaha abantu mudahuza babonye baca bashaka kubirukana. Abari ngaha bose n'abasi bacu mugojwe kunyere tuba turi ngaha turose abo basi bacu bose situzi ukuntu baba tubonye yose baca baza bagaca bayatwaka ajya tugiye gufungura. None ubibaza ko babankiriye? Ntacyo batwankira ahubwo icyo dupfa n'amahera. Amahera dufise ntibayatubone bazi. Okay. Vyagenze gute mwisange muri buno buzima bwo mw'ibarabara? Jewe nabuze papa ndonka mama, urya rero mama nawe azarajana n'abandi bagabo nyene baja mu kuyerera bitahira isaha zo mwijoro. Je nanje navuze ati ntakuza ndaza nugururira abantu babiri kandi nzi tubana n'umuntu umwe nugururira babiri, ivyo bintu sivyo. Jewe nanje reka rero nigire, hama wewe nawe uzozuribana, hama uzuriyugururira hamwe nawe, je nanje ndigiriye. Birababaje cyane kubona umuntu yinjiranye na mama wawe atari papa wawe. Mwararana mu cyumba kimwe na mama wawe? Ya je narirarana, uwo mugabo niwe bararana. Uno musakaza numwe uwundi musakaza n'uwundi. Ica birakutsitaza mvume ngaho kuhomoka kubera bikubabaje. Nawe vyagenze gute wisange muri ubu buzima? Njewe mama wanje ni babana na papa. Papa yagiye kurondera mama nawe acarahava ngati ngose umugabo. Acarigira yihigira uwundi mugabo. Nanje tubana kuwo mugabo papa arava yaje kurondera yarabuza araza aje mama acambwira ati ngo genda ugwane na so wawe, je natongo nzoguha pambane na so wawe. Ndagumana na papa nawe akabashaka kusubiza mu miryango itangisha ngo nta kundi dogo pambana na bajya ati nanye ko nyoko wawe yagusize. Nanje rero cange cyasubira kwa mama nawe kazozana abagabo akazavuga ngo ngati dawe ni tonto. Imvura irikiragwa bakaja badusohora bansohora mu mvura na mutoyi wanje. Kugiye bagubasohora kugira bagiriye? Ngo baganire neza ngo atabana bumva. Na tonto. Pole sana ndugu yangu. Pole. None bibigenda gute mubayeho gute muri buno buzima mubayeho gute? Mufungura gute? Mwibeshaho gute? Gushika no mwanya mubayeho gute? Twebwe turosuduha gahumbi dutahuye na baba bayangu bakatwake nduganda tukakaja tukajyama. Ejo tugende kure ejo mubona bizogenda gute? Imbere muhabona gute kazuza kanyu mubona mubona imbere bizogenda gute? Ejo canke hirya ejo muna muzova mwiki? Muriteze murizera yuko hari ikintu gikomeye muzovamo kandi muri buno buzima? Ego je ndabona kweli yuko batagiye barankorera ikibi. Akanoti nakaronka kweli no gura nk'akantu yene nkarunga kamera gakabaho mugabo ngize ndaronka na 5 baba bayanyace, ngize ndaronka nangahe baba bafashe bakayanyaka aca nirigubusa. Urumva nkubajije kuyanyaka n'ubu nyene urumva yene n'ingorane. Wifuza muri kazoza kawe kuzova mu iki kubiki? Ni cyahe kintu wumva wifuza kuzoba ejo? Ejo numva no kwifuza no kuntu nyene no gira nyene nkarondera kanoti nyene nkazandagura akantu ndungika muhira kagumayo. Ego uko biri kose nivyo bagukoreye byose byo kugufata nabi uraca bakunda umubiyumvira. Ego nguma ndabiyumvira gose mengo ntabona oheba mugo nanje ngize ndajayo nkamarayo n'imisi ngahe nkabona ivyo bintu biguma yibandanya nanje nca numvisha vulindiye nkaca mvayo. Nawe ejo habona gute? Jewe
nyene bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Mama nyene ni kumwihanganira ndose akantu ntomwiyegereza nkubwira ati mama washaka amahera narayarose ngo tubane nze ujye kuraya narondeye urekane nabo bagabo. Ivyo ndabihejeje nkazofasha abandi bace mu buzima bwanje nk'ubu naciyemwo. Ari akantu k'akazi bihora bishika mu gakora akazi akariko kose. Yego tugiye kuri kote dukaronka nk'umuntu nyene azanye akazigo turaja nyene tugapakurura nimbara akantu nyene duhaye nyene tugashima nyene ewana. Mugo nta muntu n'umwe turakorera nyene ngo dutahuko mugabo nyene abasi bacu baba bashice. Nisha ikintu musaba leta cyangwa abandi bantu bose bariko barabakurikirana ko bubafasha. Turashaba kweri baduhe nk'ibintu nyene badufashiriza abavyeyi bacu natwe tuve muri ubwo buzima. Hariho n'abatabana babo kubera amahera kubera ubuzima bubi. Nawe usaba iki abantu bariko baradukurikirana na leta muri rusange? Ikintu nosaba nuko bogenda bakampanurira umuvyeyi nkaja muhira ubwo buntu bw'uburaya akabuvamo hama yena agakora ibintu vyo muhira nanje nkarangura ivyo muhira mubatanu n'umupapa dufise nyene dukaba muhira uko nyene neza tubanye neza mugabo abantu babagabo jesi nkeneye ko boguma babana muhira co ndacanga. Twebwe hano turasaba tubuze tukaburara kenshi na kenshi n'abapolisi tujyamye baraza bakadukubita bakadufunga. Ubuzima bwacu bubayeho nabi na twebwe nk'ubu nk'abagenzi bacu baraza bakadukubita twebwe bitwa kubera imisozi twicaye ngaho abapolisi baza bakadufata. Babahora iki? Kubera tuko turondera icyo turya. Mukura hehe ibintu mujya akenshi? Ngaha mituwele nari petit seminaire. Murasaba mw'ibarabara? Abana benshi bo mw'ibarabara barakunze kuvuga yuko ari abana bakorakora biba. Mwebwe akageso nako mufise? Ya twebwe agaso nako dufise turemera tukaburara. Nta nakageso ko kunywa ibintu by'ibiyayura mutwe nk'amakoro mufise? Ya. None ndakubaza ikintu kimwe. Iyo mubonye muravye ejo imbere yanyu muri kazoza mubonye akazoza kandi kameze gute? Nk'ubu wowe ubona ejo wipfuza kuzova mwiki uravye ejo imbere ubona imbere hawe hameze gute? Imbere yanje ndahabona kari heza. Jewe kubera gusaba sindoguma saba buri mwanya ndacenda umuntu ufasha azarame karanga ndandatse. None ku munsi winjiza ngahe? Je ku munsi ndandaje andesha guca nk'ibihumbi 20 cyangwa 30 maye. Hama nawe ayi wawe akabaranga? Jewe arigenda ko ndadanza no mu boss angabira nkaca ndayabika. None mu gihe utadandaje ucu usaba? Yego. Hari gihe ataguha izo karanga? Nkino musi ko yazima jari gato zozima. Ni cyahe ikintu mwosaba abantu bariko baradukurikirana nka leta cyangwa abandi bantu bafise ikintu bo bafasha? Wowe ni cyahe ikintu wosaba abantu bariko bashaka bariko baradukurikirana? Ikintu je wafasha ni kwiga. Nawe ikintu bagufasha ni? Jewe ikintu dufasha ni nko kurekura abamotari bahora barondera ubuzima nyene baguma bakaguma ahantu hamwe urabona ko bababujije kurenga hajya kuri duze ku kiraro hama bakamanura ifungurwa. None wewe abamotari babarekuye vyo gufasha iki? Ico byofasha jewe ico byofasha nk'ubu njino ndiko ndazino nkavino ndarushe ndarose amahera mfatanye imoto. Sasa nawe usaba yuko bagufashe? Amashuri.